twese ubyagiye mu ijuru izina ryawe n'igihuha mu buzima bwacu mukama ubwami bwawe nibuzewe muri twebwe kugira ngo ubwami bw'umwasi tubukubwe ko mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye cyane kuko uri Imana yaduhangaje ikatugeza kuri uyu munsi w'amajana 227 turi beza kandi turi bazima. Tugire neza mukamanya guhora ku ngoma kugira ngo uyu munsi tuwubyaze umusaruro w'agakiza. Turinde kubabara, uturinde guteterwa, udutetere mu makuba y'ubwoko bwose, uduhe umugisha kuko turi abana bawe, uduhe umugwiza kuko turi abana bawe, uduhe intsinzi kuko turi abana bawe. Abana bawe turi imbere yawe kugira ngo tugabe kandi tugenze nk'uko ushaka. Turabizi neza ko atakintu na kimwe twahurira mu nyunga zawe. Duha umugisha mwami w'abantu, duha umunezero tungabo, ubwami bwawe nibwibere muri twebwe. Ibyo ushaka twigamburuke nk'abantu ukunda cyane. Maraso ya Yesu Kristo nadutwikire adutandukanye n'icyaha n'iceyi ko nibyo bibyara ibyago. Tuburanire mu biturega byose.
ijambo ryawe turungikire mutima wa mweranda ridusigurire rigira ububasha bwose muri twebwe rigira inkomezi zose muri twebwe rigira ubudahangarwa mu buzima bwacu bityo duhabwe umugisha duhabwe umunezero duhabwe kuramba no kuranirwa mu izina rya Yesu Kristo amen. Tugire Kristo bakundwa mukama aho muri ku mpande zine z'isi ndabahaye ikaze muri umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana aho dusenga twifashishije gusoma ijambo ry'Imana dukuza ko maze Imana ikaturaba ryiza karaba ko twemeye ko ububiko bwayo ububiko bw'Imana buri mu ijambo ry'Imana ntabwo ububiko bw'Imana buri mu amazu y'imiduga y'abagore ibintu birasanzwe rwose biri mu mabogisi nk'uko turi ku munsi ugira 63 turi mu gitabo cy'ihunguka mu gabane cya 16. muri iri zamu ryo gusenga dusoma Bibiliya imukama akadufasha tugahindurirwa izina kuko twacitse inzu y'ububiko niko Marakiya 3 avuga inzu y'ububiko. Umunsi turaganira ku ndinganizo n'igenga bijanye no gufungura amana. Ubundi amana niki tuganire gatoya. Mugabane ca 16 c'igitabo c'ihunguka umurongo wa 19 biravuga ngo Musa ababwira ati ntihagire umuntu n'umwe abiraza ngo bishike mu gitondo. Ntibumvira Musa, abantu barabiraza gushika mu gitondo byaciye bibora biraduhuka. Musa rero arabashapurira, bama bavyegeranya uko bukeye mu gitondo, umwe wese akegeranya ibyo ashobora kurya. Izuba ryatse byaca bishonga. Ubundi Imana n'ifungurwa itavuye mu bitekerezo byawe udahawe n'inguvu zawe niki Imana igushirira imbere kugira ngo ushobore kumara kabiri. Ni ubutabazi bw'Imana kuri wewe, ni uburengezi bw'Imana kuri wewe. Manu rero Imana ntiyashaka kuyitanga ngo bayitore kivagabo. Bayitore uko biyumva.
yayitanga yatanze n'itegeko ry'ukugene bashobora kuyifungura. Uwabyumvira yarafunguraga akamererwa neza, utabyumvira murumva ko yagera kumuvako ariko ni umunuko. Ku munsi ugira gatandatu ngo begeranye ibyo kurya kabiri, ingero zibiri z'ihomeri kuri umwe. Abakuru b'umuryango bose baza kubimenyesha Musa, ababwira ati ngibi by'Umukama yavuze, ejo n'umunsi w'akaruhuko, isabato nyeranda y'Umukama. Ibikeneye gutekwa biteke, ibikeneye gushushwa bishushe, ibirenze ko mu birazi. Barabiraza gushika mu gitondo nk'uko Musa yabitegetse, ntibyanuka ntibyabora. Musa avuga ati ni mu biryo uyu munsi, kuko uyu munsi ni isabato y'Umukama. Uyu munsi nabyo muza kuronka mu gahinga, muzovyegeranya ku minsi 6, ariko ku munsi w'indwi ni isabato, ntabizoba biriho. Ariko ku munsi ugira indwi hariho abantu bagiye kubiyora, ntibaronka namba. Umukama abwira Musa ati muzokwanka kuzigama amabwirizwa yanje n'amategeko yanje gushika ryari? Mana yabwiye ati mubiraze, ku munsi w'Imana ntimuzoza gutoragura. Mugabo babikora uko babyumva. Umukama yarabahaye isabato, nico gituma ku munsi wa gatandatu abaho ibyo kurya by'iminsi 2. Nimugume rero umwe wese aho ari, ntihagire n'umwe aviwe ku munsi w'indwi. Igihugu kiraheza kiraruhuka ku munsi w'indwi. Umuryango w'Isirayeli wita utwo tuntu amana, twasa n'udutete tw'igiterwa citwa ikigadi, tukera tugasosa nk'udukate turimwo ubuki. Musa avuga ati ngibi by'Umukama yategetse, nibuzuze ingero imwe y'ihomeri, bayibikire abana banyu, kugira ngo nabo baze babone umukate nabagaburiye mu bugaragwa, aho nabakura mu gihugu ca Misiri. Musa abwira Aroni ati fata inkono uyisukemo ingero imwe y'ihomeri y'imana, uyitereke imbere y'Umukama, ibikirwe abana bazobakomokako nk'uko Umukama yabitegetse Musa. Aroni atereka iyo nkono imbere y'isanduku ry'amategeko kugira ngo ibikweho. Bene Isirayeli batungwa na mana mu myaka 40 gushika bashitse mu gihugu kirimo abantu, batunzwe na mana gushika bashitse ku mbibe z'igihugu ca Kanahani. Ihomeri n'icicumi c'iyefu. Umva ko ubundi ni nk'inahe tubika mu buzima bwacu. Iyo Imana ikugiriye neza ibishaka, ushingire ku itegeko ryayo, uyikomerezeko, n'abana bazobimenye ko wagiriwe neza n'Imana, babone kuyihurumbira. Barakomeje urugendo. Amazi y'Imasa n'Imeriba i Refidimu. Umuryango wa bene Isirayeli wose uva mu bugaragwa bw'Isini ukomeza urugendo nk'uko Umukama yari yabitegetse. Nabwiye ubwoko butatu bw'ubugaragwa tugendana mu buzima bwacu. Bacumbika i Refidimu, ariko basanga ntihagira amazi, ico gihugu conye.
umuryango wa bene Isirayeli wose uva mu bugaragwa bw'Isini ukomeza urugendo nk'uko Umukama yari yabitegetse bacumbikire Fidumu ariko basanga ntiyagira amazi ico gihugu conya igihugu gitonganya Musa kimubwira kiti ntuduha amazi yo kunywa Musa ababwira ati muntonganiriza iki ni kuki mugeza Umukama aho hantu igihugu kirahanyotererwa cidodombera Musa kivuga kiti wadukuriye iki mu Misiri kwari kugira ngo utwicishe inyota twebwe abana bacu n'ibitungwa byacu Musa atakambira Umukama avuga ati igihugu ndakigirene asigaye gato kikantera amabuye Umukama abwira Musa ati genda imbere y'ishengero ujane bamwe mu bakurambere mu Isirayeli utware mu minwe ya nkoni yawe imwe wakubitisha uruzi Nili uheze ugende nanje nza kuguma imbere yawe ajya ku gitandara ihore uza gukubita igitandara amazi yisuke igihugu giheze kinywe Musa abigira gutyo abakurambere b'Isirayeli babona aho hantu baca bahita izina rya Masa na Meriba kubera imitongano ya bene Isirayeli no kubera ko bagejeje Umukama bavuga bati ubwo Umukama turi kumwe cyane turi kumwe kwidodomba ukabona ko umenga yaguhevye undi hariho igitutu uba wubatse ko ubuzima bwawe ko Imana ikunda umutima urimwo kwidodomba aha rero bidodombeye Imana aho yabahereye amazi ahari Fidumu barakubita ikintu kwakubita ikintu bahanura n'ikindi kimenyetso ngo Amaleki kigwanya bene Isirayeli niho rero Amaleki caza kugwanya Isirayeli Fidumu Musa abwira Yozuwa ati dutorera abagabo uheze uje kugwanya Amaleki ejo uwo Amaleki ni wo kwihana umwana wo kwihana ejo nzoba mpagaze hejuru ku musozi mfise inkoni y'Imana mu minwe yanje Yozuwe agwanya Amaleki nk'uko Musa yari yamubwiye nayo Musa Aroni na Huri baduga hejuru ku musozi Musa rero akirije ikiganza Isirayeli yacikomera amanuye ikiganza naho Amaleki nico caca gikomera ibiganza bya Musa murumva ahantu basi biri mu kwiheba iri mu kunanirwa umwasi warushirizaho kuronka icanzo cyo guca mu bwogere nabi ibiganza bya Musa birateba biraruha batora ibuye bararimutega agicarako Aroni na Huri umwe Aroni baravukana Huri n'umugabo wa Miriyamu bavukana umwe ku ruhande no mu wundi ku ruhande baguma bamufatiye amaboko gutyo ibiganza birarema gushika izuba ricokeye Yozuwe nawe ahonereza Amaleki n'ingabo zacu ku bugi bw'inkota Umukama abwira Musa ati nubyandike mu gitabo bizobe icibutso kandi umenyeshe neza Yozuwe ko Amaleki nzokizimanganya kikagenda amazima yongo ntibabe bakicibuka umunsi y'ijoro Musa yubaka uruhimbi araheza agwita Umukama niwe bendera bendanga Yehova nisi araheza avuga ati nimufata ibendera ry'Umukama mu minwe kuko hazokwama intambara hagati y'Umukama na Amaleki
uko imvyaro zizogenda zirakurikirana. Mwumve neza ingene ijambo ry'ubuhanuzi rikora kandi rifata. Murumvira ijambo Musa avuze ati muryandike kuko intambara y'Abamaleki n'Abanyisirayeli izokwamaho. Kugendera Dawudi yari yaciye imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Mwene Shimeyi yatutse umwami kugira ngo niwe yishe ngo Sawuli ngo niwe yagize ugacarika inyuma. Ariko umuvumo wo kwari kugira ngo azopfa atamura agasitsi. Mwibuke ko Namani mu ntambara yo kwa Moridekayi nivyo vyatumye Esiteri umwamikazi Esiteri na Moridekayi kwicwa. Wewe na Hamani yari yabitse inzigo igihe Abamaleki babo. Musa ahura na sebukwe Yetro. Ariko mwumve neza ko igisokuru kibi gishobora kugukurikirana nk'uko igisokuru ciza gishobora kugukurikirana. Kandi mwumve neza ko intambara wogwana atari Imana yikugwaniye wowe uri kwihenda rwose. Igigabane ca 18 haravuga ngo Yetro umuhereza nkuka w'Imadiyani sebukwe wa Musa yumva ivy'Imana yagiriye Musa n'Isirayeli igihugu cayo ukuntu Mukama yari yakuye Isirayeli mu Misiri. Yetro sebukwe wa Musa yari yakiriye Tsipora umugore wa Musa inyuma yaho yirukaniwe we n'abahungu biwe babiri, umwe yitwa Gerishomu kuko yibwira ati nabayinyambukira mu gihugu c'abanyamahanga, uwundi wakitwa Eliyezeri kuko yibwira ati Imana ya data yarantabaye inkiza inkota ya Farawoni. Yetro ariwe sebukwe wa Musa, abahungu biwe n'umugore wiwe bagenda kwa Musa mu bugaragu aho yari acumbitse ku munsi w'Imana. Abwira Musa ati ni jewe Yetro sobukwe, nje iwawe nzananye n'umugore wawe ari kumwe n'abahungu biwe babiri. Musa asohoka gusanganira sebukwe aramwunamira amugwa mu nda. Babazanya ko ari amahoro baraheza binjira mu ihema. Musa yiganira sebukwe ibyo byose Mukama yagiriye Farawoni na Misiri kubera Isirayeli, amakuba yose Yetro ahimbagwa n'ibyiza byose Mukama yagiriye Isirayeli mu kubakorokora abakura mu minwe ya Misiri. Yetro araheza avuga ati nahezagirwa Mukama yabarokoye abakura mu minwe ya Misiri no mu minwe ya Farawoni, akarokora igihugu agikura mu minwe ya Misiri. Ndemeye noneho ko Mukama arutana kure imana zose kuko yavyerekanye igihe bari bageramiye abiwe. Yetro sebukwe wa Musa ashikanira inkuka n'imbagwa Imana. Aroni n'abakurambere bose b'Isirayeli baza gufungura imfungurwa imbere y'Imana hamwe na sebukwe wa Musa. Musa agena abakuru bo guca imanza. Yetro ntiyamuzaniye umugore n'abana gusa, ntiyamuzaniye Gerishomu na Eliyezeri gusa, yamuzaniye n'impanuro. Hanyuma bukeye Musa aricara ngo acire igihugu imanza. Igihugu naco kigema iruhande ya Musa kuva mu gitondo gushika ku mugoroba.
Sebukwe wa Musa abonye ibyo byose yariko aragirira igihugu, amubwira ati ni kuki wicaye wenyine? Iryo shingiro ryose naryo rihagaze iruhande yawe, kuva mu gitondo gushika ku mugoroba. Musa yishura sebukwe ati ni uko iki gihugu kiza iwanje kugira ngo gihanuze Imana. Iyo bafise urubanza baza bagana jewe, ngaheza nkuzuriza umuntu na mugenzi we, nkabamenyesha ingingo z'Imana n'amategeko yawe. Sebukwe wa Musa amubwira ati ivyo bintu ugira si byiza, uriyica mwene ico gihugu muri kumwe. Ivyo bintu ukora birakurengeye, ntushobora kubikora wenyene. Ubu rero umviriza ijwi ry'Imana, ni wewe uzoshikiriza amajambo y'Imana, uzobamenyesha ingingo n'amategeko, uzobereka inzira bakurikira n'igikorwa bategerezwa gukora. Nawe uzoheza urabe mu gihugu cose abagabo b'intwari bubaha Imana, abagabo bakunda ukuri, banka inyungu zidatunganye. Ubagene babere abakuru baba abakuru b'imigwi y'igihumbi, abakuru b'imigwi y'ijana, n'abakuru b'imigwi ya 50, n'abakuru b'imigwi y'icumi. Nibo bazocira imanza igihugu igihe cyose. Urubanza rwose rugoye bazorugushikiriza, ariko urubanza rwose rworoshe bazogwitunganiriza ubonyene, kuko uzoba uhiremuriye umuzigo maze ntiwagira ibyo bintu, Imana ikaba ariyo igutegeka, uzoshobora kubandanya, bitaye ko ico gihugu cose kizotaha amahoro iwacu. Musa yumvira sebukwe, agira ibyo yavuze byose. Muri Isirayeli yose Musa atora abagabo b'intwari, abagira abakuru b'ibisata, abakuru b'imigwi y'igihumbi, abakuru b'imigwi y'ijana, abakuru b'imigwi ya 50, n'abakuru b'imigwi y'icumi. Bama bacira imanza igihugu mu gihe cyose. Imanza zigumye bazishikiriza Musa, ariko bama bacira imanza igihugu igihe cyose. Imanza zigumye bazishikiriza Musa, ariko urubanza rwose rworoshe baragwitunganiza bonyene. Musa arekura sebukwe asubira mu gihugu ciwe. Wumve neza ko kugirwa inama ari ikintu ciza cane. Musa yemeye kugirwa inama, ibintu bigendeka neza. None nawe uremera kugirwa inama? Kugirwa inama ni kimwe mu bintu bituma umuntu akomera cane. Ninasabwe muri uyu mwanya mwiza wo gusoma ijambo ry'Imana rikuzura muri twebwe tugahinduka ububiko.
Imana yonyine amahoro itwishimire twese, itunezereze, iturinde kubabara, itwagura imbibe, dushyire ku ikimenyetso cy'ubudahangarwa, twemere duhanurwe, twemere tugirwe inama, twemere twumve uko Imana ibishaka. Imana itwihere manu, tubeho dutangaza benshi. Bibaze ngo ugiye kurwara kwashi, ngo ugiye kumaramara, bigiye gusenyukana, bisange ufise ubuzima. Impamvu yo gushinyaguza no gupinga, aho guciza no gukorera mu ibanga icyo Imana yadusabye gukora, ukabwira na mugenzi wawe. Kama Yesu duhezagire cyane ubwoko bwawe, turinde kubabara, dushyire ku ikimenyetso cy'ubudahangarwa. Umutima wa mwanda azabe muri twebwe, kugira ngo ubashe bwo gukorera muri twebwe, mu izina rya Yesu Kristo duhabwe umugisha. Amen, amen, aleluya. Imana iduhezagire twese, mwarahezagiwe.